Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data abakunzi b'Imana kandi abakunzi b'ibiganiro Saveur Divine, ndabaramukije amahoro y'Imana. Muri kumwe na Kaneza Benigne ku bw'ikiganiro Saveur Divine. Ni umunezero kuri jewe kongera kubana namwe kugira ngo dusangire ico Imana yaduteguriye kugira ngo igaburire imitima yacu. Nk'uko abasanzwe bakurikirana ikiganiro Saveur Divine imisi yose babizi, tuba dufise ijambo tuba turiko turibukanya twigishanya mu cumweru canke mu ndwi. Rero abamaze imisi bariko barabikurikirana, hari ijambo turiko turibukanya ko kandi niryo tugomba gukomerezako. Ni ijambo rivuga ko umwami wacu yifuza ko abantu bose bakizwa. N'amajambo twishimikiza ari mu cete ca mbere ca Timoteyo, igihimba ca kabiri turasoma umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Icete ca mbere ca Timoteyo, igihimba ca kabiri turasoma umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Haravuga ngo ivyo nivyo vyiza vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu, igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Aya majambo turiko turishimikiza kugira ngo dushobore kuganira ico Imana yifuje kutuganiriza muri ino ndwi. Fatiye kuri aya majambo, ico Imana yashize ku mutima wanje ni ukwibukanya ko twebwe abamaze kwakira umwami wacu Yesu Kristo, abamaze gukizwa, tugomba guhora dufise umutwaro w'abantu batarakizwa, abantu bataramenya Imana, abantu bataragirirwa ubuntu nk'ubwo jewe nawe twagiriwe. Abo Imana iradusaba ko duhorana umutwaro wabo, ndetse nimba twari tunawufise, Imana iratwibukije ngo twongereko nanone dushiremwo inguvu, dushiremwo umwete, dukomeze kubingingira Imana. Igihe Pawulo yandikira aya majambo Timoteyo, yariko amubwira uko akwiye guhora asenga hamwe n'abo bari bafatikanije kurongora ishengero Timoteyo yari abereye umurongozi. Naha yamubwira ngo nivyo Imana igomba nuko abantu bose bakizwa. Twagiriwe ubuntu turakizwa, twagiriwe ubuntu tuva mu vyaha, twagiriwe ubuntu tumenya ko umwami wacu Yesu Kristo yadutsindanishirije. Ariko kandi hariho abandi benshi cane ubwo buntu batarabuhabwa, hariho abandi benshi cane bakigorewe mu vyaha. Hariya wavuye hariho abakihari, hariya wari ugorewe hariho abandi benshi bakihagorewe, hariya waririra hariho abandi benshi bakiharirira. Nico gituma Imana itwibukije no munsi ngo natwe twibuke kandi tubere maso abakiri hariya twavuye. Ni twebwe bo guhagarara hariya twavuye mu miryango iwacu. Dusubije amaso inyuma, hariho abakihagorewe aho tuba, ababanyi bacu hariho abakihagorewe, aho dukorera hariho abakihagorewe, aho tugendera. Niyo ugenda mw'ibarabara urabona ko hariho abantu bagihanzwe cane n'ivyaha, baboshwe na Satani. Ni twebwe abamenye Imana, ni twebwe bo kubahagararira, tugasenga, tukababwira ijambo ry'Imana, ariko kandi tukanabamira n'imbuto nziza. Bene data,
si twebwe duhindura abantu, si twebwe twokiza abantu, ariko hariho ico twokora tugikoranye umwete. Imana iradukeneye kugira ngo igire ivyo ikoze, ariko ikoresheje twebwe kugira ngo imitima y'abariya abantu yongere kugaruka. Nivyo Imana yaraduha Yesu Kristo, dutandukanye n'Imana kuva n'igihe umuntu yari amaze gucumura muri Edeni, umuntu yatandukanye n'Imana, ariko Imana ikora uko ishoboye kandi mu bushobozi bwayo bwose iduha Yesu Kristo kugira ngo Imana yigarurire umuntu. Yesu yaraje yaraducunguye. Uno musi Yesu ntakiri mw'isi, ariko twebwe twamumenye, nitwe tuhari kandi twe dufise igikorwa co kugira ngo tubwire abantu bakiri mu vyaha, tubashingire intahe, tubabwire ijambo ry'Imana. Kumbure Imana hariho ico izokora, ariko tubanze duhaguruke, tubanze dukore, tubwire abantu ijambo ry'Imana aho utumbereye, aho bigukundiye hose. Vuga ijambo ry'Imana, senga Imana, dusengera abatarakizwa. Birababaje cane ko uno munsi Satani yaduteye kwikunda, ukamenga twebwe nimba twarakijijwe vyaraheze, ariko nagira ndakubwire ngo ntivyaheze. Bariya bakiri inyuma, Imana irabakunda, Imana irabashaka, Imana irabarindiriye, kandi ni twebwe tuhari kugira ngo Imana idukoreshe. Icifuzo c'Imana gishobore gushika, ico Imana yifuza ko abantu bakizwa, ni twebwe tuzobabwira ijambo ry'Imana, ni twebwe tuzobamira imbuto, ni twebwe tuzogira ico dukoze kugira ngo abo bantu bahindukire. Hariho ivyo Imana yagukoreye, shinga intahe, vuga ibwiza bw'Imana. Ivyo ukora Imana izobiherekeza, kandi mu vyo uzoba uriko urakora Imana igushigikiye, hariho ico Imana izokora kuri aba bantu bari kure y'Imana. Hariho amajambo Yesu yasize abwiye abigishwa biwe igihe yari agiye kuva mw'isi. Amajambo yababwiye ari mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Matayo, igihimba ca 28 ku murongo wa 19 n'uwa 20. Yaravuze ngo nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. N'aya majambo Yesu Kristo yasize abwiye abigishwa biwe, kandi niyo majambo yacu no musi. Yesu avuye mw'isi yahasize abigishwa, kandi abigishwa asiga babwiye ko bagenda bakavuga ubutumwa bwiza, bakabwira abantu ivyo Yesu yababariye. Kandi abigishwa ba Yesu Kristo igikorwa cabo baragikoze kandi neza. Nico gituma uno musi tuhari, nico gituma uno musi ishengero rihari, nuko bariya abigishwa ba Yesu Kristo bakoze ico Umwami Yesu yarasize ababwiye, kandi Yesu yari yabasezeraniye ko azobana nabo. Yarababwiye ko bazovuga ibisigaye azimenya, akabiherekeza, akabishiramwo ubushobozi, kandi vyarakoze. Nico gituma uno musi ishengero rihari. Iri sezerano Yesu yasize abwiye abigishwa biwe niryo natwe uno musi dufise. Nta buhinga nabivuze, si twebwe dushobora guhindura, ariko Yesu araduhagaze iruhande, ari kumwe na twebwe nk'uko yabisezeraniye abigishwa, ari kumwe natwe. Pfa kuvuga gusa, pfa gusenga, wewe kora ico utegerezwa gukora, ibisigaye Yesu arazi ingene azobigenza. Gusa ahagarara kuco wavuze, ahagarara kuco wakoze, maze agahindura abantu. Ni twebwe rero tuhari uno musi mu gishingo ca Yesu Kristo, mu gishingo c'intumwa zarangije igikorwa cazo. Ni twebwe uno musi tuhari tubwire abantu ijambo ry'Imana, tugire uwo mutwaro. Birababaje ko uno musi umutwaro w'abakizwa wabaye muke mu bantu b'Imana. Uno musi niyo wumva ijambo ry'Imana rivugwa, nta butumwa bwiza bukigwiriye bwo kwihana. Oyaye, hagwiriye ubundi butumwa ntazi, nabwo bufise ico bukora, ariko ico Yesu yadutumye si ico
bene data, Yesu yadutumye kubwira abantu ngo bihane bave mu vyaha, kandi abantu bazoraba twebwe, ni twebwe tuhari, ni twebwe tubana nabo, ni twebwe tugendana nabo, ni twebwe dukorana nabo. Gira umutwaro mu vyo ukora, umenye ngo hari umunyavyaha ariko arandaba, mbega ivyo nkoze uyu munyavyaha bibonye, uno musi arahindukirira Imana, mbega aya majambo mvuze uno musi umunyavyaha yumvise araza guhindukirira Imana, mbega iki kintu ndiko ndiyumvira ko mpava nkora ninagikora umunyavyaha nicamushikira kiramuhindura canke kiramwica cane. Bene data, tugire umutwaro wuko abari inyuma yacu batarakizwa, ni twebwe turiho mu gishingo c'Imana no mu gishingo ca Yesu Kristo. Tumenye ko ico gikorwa ari twe tugifise, tube maso, tumenye ko abanyavyaha bari inyuma yacu, ni twebwe dutuma bakizwa canke tugatuma badakizwa, kandi tumenye ko icifuzo c'Imana uno musi nuko abantu bose bakizwa. Mbega uriko ukora iki kugira ngo ico cifuzo c'Imana gishike? Ko witwa uw'Imana, ko witwa uwakijijwe, uriko urakora iki kugira ngo iki cifuzo Imana ifise? Twasomye mu cete Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira ngo ni vyiza ko abantu bose bakizwa. Mbega uriko ukora iki kugira ngo ico Imana yavuze mu ijambo ryayo gishike? Ni twebwe twama imbuto, dusenge, tuvuga ubutumwa bwiza. Yesu aradushigikiye kugira ngo abanyavyaha bive mu vyaha. Imana ibahezagire. Amen.